demokratische umugwa. Urakoze. Nje nagomba ndishure gusa kuri Rosetta ikintu yaravuze ca zirya mbuga iyo umuntu avuga ngo Murundi Cakenge kuri Facebook ni nawe afise urubuga rwa X yavuga ngo Umuhutu Cakenge. Nivyo nyene twariko turavuga ngaha anye ingaruka y'intwaro n'abakozi ba Ndayishimiye, abakozi b'iperereza nibo bafise zirya mbuga bahamagarira kubiha urwanko kandi bazwi. Ntibatinya gushira ahabona n'amafoto agaragaza sinzi ko mwigeze kubona ifoto bigeze gushira ahabona berekana umuntu bafatiye kuri ya mazuru nko kunye umwene wacu w'umunyarwanda yaje kubivuga yerekana umuhutu yatwaye umututsikazi ukazona babishize ku marezo sosiyo bavyanditse ibitutsi vyinshi kandi iyo leta iraza bariko baravyandika abandika kuri urwo rubuga muga ntakivuga. Rero iyo ubutegetsi bwananiwe bugira ibintu mene ivyo mu gushira imbuga zitatu zihembwa n'amakori y'abanyagihugu kugira zicanishe mu banyagihugu. Rero ibi bintu vy'amoko tubigiyemwo jewe ndi umuntu ntoshobora kwemera yuko mu Burundi hari amoko iki twita etini tubuze imiryango aho ndiyo ndavyemera. Bien vrai yuko hari abantu babizize bishwe bazira ko ari abahutu bazira ko ari abatutsi ariko ugiye kubiraba ntabwo mu Burundi hari etinisme nta bintu vy'amoko bihari kabisa kuko ntiwoshobora kuntandukaniriza ubwoko ugasanga hariho abantu bariko barahamagarira abanyagihugu bamwe abo bokwita abahutu ngo bakunda ubutegetsi buhari kuko umenga arico bwabafashije kandi atari kimwe bwabafashije. Ubukene bw'akamaramazi igihugu kirimwo uno musi ntihakenya bita abatutsi ngo nuko ari abahutu bari ku butegetsi no biriko bigata ku barundi bose. Rero ntuza gutandukanya ubwoko ngo ufatiye ku mazuru wofatira ku mazuru wo kwita umuhinga ukatandukaniriza hagati ya Micombero na Nkurunziza umuhutu ninde umututsi ninde wofatira ku burebure wotandukaniriza hagati ya Adolphe Nshimiyimana yari umusoda na Jabi Komagu umuhutu ninde umututsi ninde muri barya abantu babiri. Wofatira ku bunini umuntu afise imbaga afise gabari woraba Mbayahaga na Prime Niyongabo yaje muri barya abantu babiri umuhutu ninde umututsi ninde. Ibintu vy'ubujuju vy'ubugoryi bituri mu mutwe bituri mu maraso nk'abarundi iriya 64 ababirigi batuvuye ko baje babishira ku rundi rugero bitarimwo vyari bikwiye kutuva mu mutwe. Kumva umuntu yaduka ngo Kizima ari abahutu bariko baratwara je ndumva utaka ariko atwara abahutu ubwo n'ubujuju novuga ni idiosite itagira ukuntu ingana. Urabona ko igihugu gitembagaye uriko aragitambugaza n'uwo muntu witaga ariko aragukingira uriko uramushigikira muri aya mafuta ariko arakora. Muribuka iki gihe CNDD rija ku butegetsi ntirakibika ibintu vyo mu rupfubu abayifunere bafatwa bakicwa bagaturwa mu ruvubu imigano babacumitse bari babiri bafatanye iragiye ibintu bitwa safishi barajyaguye hajya mu Kanyosha mu Busoro no mu Zankenga Busoro umuriko nyeganyega na Budubamo yari mustaneri w'ico gihe c'était 2010 nimba ntihenda ibara ntiryaguye bakazanira ikintu cyitwa safisha ntibariko batemagura bita abahutu bene wabo. Ibi bintu rero vyo kuzana bino bintu murakurikira imbuga z'ibintu vy'ibijuju mu kwita karaba kari incabwenge bize ugasanga umuntu yarakurikira ibintu vy'ibijuju vy'ibirofa nk'ivyo abo nibo basi babi kandi banasumba CNDD-FDD nibo baduyi babi. Ibiro ntibiri mu butegetsi bwonyene gusa hari abandi bantu babi bari hanze y'igihugu bigisha amacakubiri y'amoko ukibona ko wiyita kuri umututsi asumba abandi se urafise iki cotuma wereka kari abandi. Ubumwe n'abacu umunyarwanda bivuze neza hari umuntu ataje kwa muganga aravuga ati ndagize karanse y'amaraso mu mubiri umuntu ndabira amaraso mugiye kuntera ubanza kuhafatira ku maguru pe sange nimba ari A na B zihana Josepa muganda ndaravuga ati umuntu ndabire kara y'umutu kara y'umutu ivyo murabibona bibaho ntibibaho nibwo bujujuru rero twebwe abanyafrika dufise cyane cyane kwita ngo turi mu moko ahako biba twavugiye ngaha muri iki kiganiro ntihabuze uhita umuhutu yavuze ntihabuze uhita umututsi yavuze ninde yavuze ururimi rw'igitutsi ninde yaravuze ururimi rw'igihutu ku buryo uvuga igituza atamwumvise tuzone ururimi rw'ikirundi cyari igihugu Imana yahezagiye tutari dukwiye Uburundi n'u Rwanda nuvuga ko byari ibihugu Imana yahezagiye ushobora kuja mu majepfo y'igihugu mu majaruguru hagati mu gihugu mukahuza n'ururimi rumwe mukagira imigenzo imwe imico imwe ico kintu cyitwa amoko cyari kigiye kurandurana n'imitsi kigafutangana muri ubwo burere hanyuma hakubakwa
ibikorwa vy'iterambere amabarabara y'indarayi kakata kagenda mu Rwanda nkikorera business kagenda muri Kenya mu Buganda hehe ukora 24 sur 24 mugabo duciritse umutwe mu bintu vy'amazuru atabizodufasha ibintu bidufasha guhema gusa ata kindi kintu na kimwe bakuzanye ko pièce kanaka bakagupima ngo uri umututsi ukavyemera gutyo ukaja naguka ugaca kuri mwene wanyu ugatema umupfuye amoko iyi ideologie tuvuye mu mutwe tuzotera imbere dutwarwa n'umugambwe bwa butegetsi bubi bufite ideologie genocidaire yo gukumirana yo kwigisha abanyagihugu kubacanisha mu ntabe bizodushikana abari hanze y'igihugu bigisha indi hejuru hariho uwundi mugwi uri hanze y'igihugu uyu muntu ariko aravuga noze ku bintu vy'amata inyigisho za bwejeri biza kuroga abandi bantu kandi biza kuroga abandi bana kandi biza kuroga iyindi generation mugize neza ko ntakekeranye hariho abana bariko bavutse muri za 2000 batokubwira genda ubujanye n'umututsi n'abavyeyi babo batabigishije muko baza kuri Amerika usanga nk'agasaza kabi kitwa ngo karamaze ngo karafise ivyo kazi kaza kwigisha iyo myanda iyo micafu ngaha anye muri zi generation nshasha nibwo burozi bubi ubwarwa bw'urundi ruriko rurahabwa bizotuma habwa ubundi kwigisha ubundi bwicanyi bubi canke ubundi n'ayandi marorerwa mabi vyari kwihagwa kuva hasi bikigishwa cane gose kirandoranwa n'imizi iyumve kuri umurundi gusumba kwiyumva kuri umuhutu gusumba kwiyumva kuri umututsi iyumve kuri umurundi gusumba ikindi kintu cose bizoguha agaciro aho uzoba uri hose murakoze ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu ese urakoze nuko umega twataye sije ariko ubuze ibintu bikomakomeye kimwe je numvise ntuzeye Nyerere ngo yavuga ati gwa gasore naramujaruza kubera twe muri Tanzania twadufise ubutiribi bwinshi hirya no hino ndiko ndiyumvira ukuntu nzobwunga nkabugira igihugu kimwe ariko Burundi bitari igihugu kimwe mu umwami umwe muvuga ururimi rumwe ati je nabona umenga mwebwe izi biroroshe kugira Republique du Burundi guskumva ko kugira Republique ya Tanzania kubera ayo matribi yaratandukanye hirya no hino ico nico niyumviye Nyerere akavuga icya kabiri Leonce niwe yavuze ngo none ko gwasaba mutoteza ngo gwasaba ngo ngara bututsi avuga yitwega rero ko hose ngenda kumara ko nakwitwengera burya gwasaba n'umututsi hanyuma yindi ni anecdote kuri ibintu vy'amazuru nibiki igihe Major Petero Buyoya nyakwigende yari president de la République umututsi entre tieme muzitagutu hanyuma umuhutu Adrien Sibomana ari premier ministre ngo bagiye Burayi bazati no mwebwe umuhutu n'umututsi ninde bati uyu n'umutati sura mu mutubwire muri aba ababiri ninde ari umuhutu ninde ari umututsi we are a bit confused la definition bari baraduhaye anyway donc pour dire que ibintu nk'ivyo n'ivy'amafuti ariko kandi uko nabivuze naho muba mutandukanye aha turi mu bihugu ugiye kwishura abana usanga afise umwana Olivia c'est pas umu Brazilian James w'umu British Yiwane w'umushinwa Tokorosha w'umu Japan usanga bariko baratamba dutumirana mu misi mikuru come on abarundi bananira gute ku bana ngo mufise amazu mufise ibiki